Nshuti bagenzi muriko murankurikira nongeye kwaramutsa ndanezerewe kandi gusubira kubonana namwe ngo dusangire ijambo ry'Imana mu kiganiro cacu ikiganiro canyu kuri kubohora. Ndashima Imana ku minsi tumaze turiko turiga kuvyerekeye ukuri kuvyerekeye igira 10 nkuko ijambo ry'umutwe igicibwa cacu rivuga ukuri kuvyerekeye ikigira 10 nkuko nabivuze nayo kuvuga ati ibigira 10 kora Bibiliya misizano rya kera cane berekana uburyo bune bw'ibwira 10 cyangwa ubwoko bune kandi type de dîme nkuko twavyize mu nyigisho zitandukanye twagiye turiga were kuri Abrahamu Yakobo gushaka ku mateko Moise yatanze twarabonye ubwoko bushika bone bw'ibwira 10 ibigira 10 barya ibigira 10 baha abakene ibigira 10 baha abaherezi n'ibigira 10 baha abarewe byose ni ubwoko bune bw'ibwira 10 turasobanura kuri Maraki kiya gice ca Maraki gatatu bavuga cyane 89 n'uw'icumi bavuga ku byerekeye imivumo ngo kwiba Imana ngo ururyi n'ibindi bitandukanye abantu benshi akunda gukoresha mu gutera ubwoba abakristo abana b'Imana twaneza yuko bijya byose tariko bibwirwa abakristo byaba ariko bibwirwa abaherezi n'abanyisirayeli abaherezi harimo n'abarewi hamwe n'igihugu cya Israeli kuri batari bagitanga ibwira 10 turasoma muri Nehemiya 10:13 aho berekana kubyerekeye ibwira 10 baha abarewi n'abaherezi twaneza yuko bijya byose ariko bibwirwa igihugu kimwe cyitwa Israeli na systeme yabo ihagaze mu gufasha abarewi nk'umushahara wabo twarabonye neza yuko umwe munsi nta murewi akihari mu nyigisho duheruka kwiga ko igicenda twize kwigisha shindwi c'abaheburayo kugira 10 bavugamo twaneza kwigira 10 rewi Abrahamu yatanze aha Melikisedeki atagitangiye abakristo yako yagitangiye rewi nikigira 10 cari munsi y'amategeko bambi cage kuba mu nyuma munsi y'amategeko Abrahamu amaze gitanga ko mu buryo prophetique yagitangiye rewi nawe mu nyuma yo kucakira kugira ngo azobeshweho naco k'umushahara wiwe karakazi kiwe ko gutanga ibimazi hamagahabwa umushahara mu bwira 10 natongo bari bafise hamwe n'abaherezi twabonye kandi yuko bivuga ngo iyo ubuherezi buhindutse sacerdoce yihindutse n'amategeko canke constitution canke ivyagezwe ngo ntibibura guhinduka umurongo 13 Hébreux chapitre 7 verset 13 bivuga ngo turazi neza yuko umwami wacu Yesu Kristo ava mu muryango wa Yuda utigeze ukora igikorwa c'ubuherezi bisigura neza yuko nibatigeza kurwa c'ubuherezi nta nahamwe Bibiliya yigisha yuko abari mu muryango wa Yesu ava mu muryango wa Yuda utigeze utanga ibimazi utigeze uhabwa ibwira 10 bahabwa umushahara w'ibwira 10 ivyo sivyo Bibiliya yigisha rero no munsi ndashaka turabe inyigisho yindi ivuga yerekaye yuko uno munsi ubuherezi bw'abizera Yesu Kristo bose bwakuyeho gutanga kigira 10 iki ni cigwe gikomeye cyane nibaza ndiye neza yuko wikwikiranye cyane uza gutahura tuza gutahurira hamwe twese ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese ari muri Kristo ari umuherezi kera misino rya kera hari umuryango umwe w'abaherezi wari umuryango w'abarewe abo barewe rero nibo bavamwo abaherezi bava mu muryango wa Aroni nibo bari bafite uburenganzira bwo guhabwa ibigira 10 nk'umushahara wabo nk'impembo yabo nka salaire yabo igwa bakora cyo kuba abaririmbyi muri temple cyangwa muri tabernacle mwihema ry'ibonaniro mu kirundi cumvikana cyo kuba abanyezamu cyangwa abantu barinda inzu kugira abantu baze kwiba cyangwa ibintu byononekare babita abashibamye mu kirundi bya kirundi kwibita no kuba abaherezi bashaka gutanga ibimazi n'ibindi bitandukanye rero ibyo byose nivyo bahembegwa kandi ngo bari position y'Imana shaka dusome no munsi kugira ikigo cyacu tugikuke neza muri Exode kuva ya 19:5-6 turabe ngena ubwa mbere imisino rya kera abaherezi mbega bari bande ubwami bari bande tushaka tubirabe hamatoza kuza mu misino rishasha turabona munsi mbega ni bande iyo comparison tuyigize ucubona systeme turimo kandi systeme zibiri zitandukanye ya kera n'ino munsi ziyatandukanye ngina zikora havuga ngo mu 5 chapitre 19 abaguti none rero nimwamwumvira ivy'ukuri mukitondera isezerano ryiwe iyo ni isezerano ririhe mbega ry'amategeko y'ivyagezwe muzomubera inyegu yiharije yitoranirije mu mahanga yose uti kuko isi yose ari yiwe kandi muzomubera ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera ayo majambo bariyo ubwira abisirayeli tubaneza ngaha ku musozi wa Sinayi Yesu bambe Moise agiye gutora ivyagezwe Imana igiye kumuha amategeko yaraduze hejuru baravugana n'Imana haba Imana yamubwira ibyo aje kubwira abanyisirayeli mwibuke abanyisirayeli saba Kristo
Israel si shengero no munsi hariho ishengero assemble des élus ikoraniro ry'abaturanijwe canke ecclesia y'abaturanijwe bari muri Kristo misino rya kera hariho assemble de la nation d'Israël ikoraniro ry'igihugu ca Israel n'abantu babiri batandukanye rero iyo migwi ibiri itandukanye ningene babaho canke bagira relation n'Imana iratandukanye kuko misino rya kera muri Israel bari bubakiye ku mategeko rero Imana ikirababwira ati condition ati nimwanyumvira mukumvira isezerano ryanje icambere yababwiye muzombera inyegu niharije propriété privée ubutunzi inyegu yaje abantu biyo mu majambo yiharije kurya hari ibintu by'iwawe we witungiye atawundi manaza kugukorera ko impuzu ziwawe niziwawe birato by'iwawe n'iby'iwawe amahera yiwawe nayo iwawe diplome yawe uri umuntu wize ni iwawe imodoka gwawe ni gwawe nta muntu azavuga ngo imodoka yiwanje kandi ari gwawe ni ibintu by'iwawe rero Imana ikababwira ati muzohinduka abantu biwanje icakabiri ababwira avuga ngo azobazombera inyegu yirobanure mu mahanga yose muzombera inyegu nirobanure mu mahanga yose nituranije mu mahanga yose bizo neza yuko igihugu ca Israel caturanije kiba igihugu special mu bihugu byose kubera iki barafise ico bita no kwita appel missionnaire yo kujana ubutumwa bwiza kubwira amahanga yandi ivyerekeye Yahweh Adonai canke Elohim Imana ihoraho Imana isumiza indi Imana yitwa ndiho nico gituma Imana y'abaturanije kugira ngo yimenyekanishe kwisi ice mu gihugu ca Israel nico gituma bahaye amategeko yabo yisa atandukanye n'andi mategeko y'ibindi bihugu bitandukanye Imana yababuza gusenga izindi Imana kubera barafise ukuntu bateza kugirana imigenderanire n'Imana imwe apana gusenga Imana nyinshi nkuko amahanga yandi yabikora hama ikindi cya gatatu ababwira ngo bazomubera un royaume ubwami kuno ngo wa gatandatu avuga ngo kandi muzomubera ubwami iri jambo rirakomeye cyane muzomubera un royaume kubera Israel Imana yashaka yuko iba umwami w'ico gihugu hakaba ubwami nico bita kingdom mbega bisigura iki ni king's domain ni domaine d'un roi rero Israel yateza kuba domaine y'umwami Imana aho Imana iganje aho ikorera ishatse uko ishatse bituma Yesu yasenga yavuze ngo ubwami bwawe buze mwisi nkuko bube ngaha mwisi kandi ibyo ushaka bikorerwa mwisi nkuko bikorwa mu ijuru ubwami bwawe let your kingdom come que ton royaume vienne ubwami bwawe buze ibyo ushaka bikorerwa mwisi nkuko bikorwa mu ijuru ko muri mwijuru ni muri domaine y'Imana muri royaume yayo aho iganje abamarayika bayikorera ibinyabugingo bikorera abatama bayikora mu ijuru Imana ishaka mu ijuru nkuko biba nkuko ishaka parfaitement bituma Yesu yasenga ngo bize kubera ngaha ku isi kandi ibyo bizoba navyo nyene rero tutabona ngako Imana ashaka ko Israel gihinduka royaume Imana iganje nk'umwami nje tumigiye yabashikana mu gihugu ca Kanani ntiyigeze ibaho umwami yagiye kuza mu nyuma kubera ngo bagararije barasaba umwami ariko imbere y'ico gihe imbere yuko umwami aza Imana yari umwami hama igihugu karongorwa bice muri systeme y'abaherezi n'abarewi n'abandi batandukanye ariko nta mwami arafise bwete bateze kuba un royaume mwibuke sabana b'umwami kuko nta mwana w'umwami n'umwe yarahari ariko bari ubwami hano dutandukanye naza kwivuga kugira twebwe tutari ubwami gusa abo turi n'abana b'umwami turabaganwa n'abaganokazi kumeko no byita turabana b'umwami batubwira ngo ikindi kurikira gira kandi n'ubwoko bw'abaherezi un sacerdoce ubwoko une nation des sacrificateurs ubwoko bw'abaherezi a priesthood nation so cha gihugu kiteza kubamwa abaherezi kubera iki kora muri Israel niho havamo abarewi n'abaherezi abana kora igikorwa cyo gutangira Imana bimaze iyo yari promesse Imana yakiraba kindi babwira ngo ihanga ryera une sainte nation cyangwa nation sainte ihanga ryera a holy nation rero bateze kuba ihanga ryera bitandukanye n'ibindi bihugu kwera bisigura iki abantu bagendera mu ngeso nziza bubaha Imana bakora ibyo Imana ishaka batakora ibyo amahanga yandakora yo kubandwa n'ibindi bitandukanye ngo ayo majambo aba ariyo babwira twaraza yuko Imana ari kitanga message no kwita iyo message y'igihugu cose iya majambo yabwiye abantu igihugu cose muri Israel mugabo kuri condition yuko bahinduka bubaha ijambo ryiwe bakagenda mu mategeko yiwe ibi byose ni ibintu bibwira igihugu kimwe ca Israel reka ndabe no munsi na turabe muri Nouveau Testament mbega isezerano rishasha rivuga iki kuri twebwe cyo tubona n'ingena ubuherezi bwanje nawe turi muri Kristo bwaje gukuraho gutanga igira 10 kuko ntibyoshoboka yuko tukora muri systeme ya kera turi muri systeme nshasha itanatuvuga
nk'uko iya kera ivuga, kuko iya kera ntiyari iwacu, twebwe turi abanyamahanga, ibyagezwe ntitwabihawe, byahawe igihugu cya Isirayeli. Twebwe twahawe guhamagarwa Kristo, ugendera muri Kristo, ugendera muri mpwemu yera. Siniko navuga ngo ibyagezwe ngo ni bibi ni byiza biragororotse, mugabo twe turi munsi ya mpwemu yera. Gutabura mpwemu yera, gutabura isezerano rishasha ry'amaraso ya Kristo n'umubiri wa Kristo bidufasha gutahura ko ibintu byinshi byagiye birahinduka. Haleluya. Reka dusome muri Petero wa mbere igice ca 2:9 n'umurongo uryoshe cyane. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et 10. Ngo iby'ihanga ryera, niko bira ijambo ry'umutwe rivwa mu Kirundo. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranirije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera nimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriye. Imana ishimwe cyane. Aya majambo tuje gusoma nga muri Petero wa kabiri, 1 Pierre chapitre 2, niyo bavuze no muri Exode 19 kuva 19, niyo tuje gusoma, tutangiye gusoma. Tubona yuko Imana ikiyabwira igihugu ca Isirayeli, ariko no munsi muri Kristo Yesu, reka turabe ico Bibiliya ivuga. Ubwa mbere abwira abakristo, abantu bakijijwe, ngo mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, un peuple élu, a chosen people, the chosen generation. Muri abantu mwatoranijwe, gutoranywa bivuga ngo mwarashizwe iruhande, you are set apart. Urabona mwarabaye réservé, mu abantu mushigwe iruhande kugira ngo mube inyegu y'Imana. Ikindi kintu gikomeye cyane, mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe. Ntariko abwira Isirayeli yonyene, akabwira abanyisirayeli ariko n'abanyamahanga bakijijwe bakiriye Kristo, ko no munsi tubo bwatoranijwe atari kwera amategeko, ariko kwera twizeye Kristo Yesu. Wari kurangurikira, uri umwe mu bagize ubwoko bwatoranijwe, washizwe iruhande, uri special, mucaza banga uri peculiar, uri special, watandukanye n'abandi bantu. Kubera iki? Kubera Kristo Yesu ari muri wewe, ko abamwizeye. Ico ni kintu gikomeye cyane. Icakabiri avuga ngo abami, canke ngo ubwami n'abaherezi, un sacerdoce royal, a royal priesthood mu Congereza. Turi ubwami, tukongera tukaba n'abaherezi. Haleluya. Twebwe turi abantu gusa ubwami, bari mu bwami, two turi mu bwami. Turi ubwami bw'Imana, cyo ni kintu ca mbere. Icakabiri turi n'abami muri ubwo bwami, ko turaganzana na Kristo. Niko biri tubwire. Turaganzana na Kristo. Muri isizino rya kera ibintu byashoboka. Kubera iki? Ntibari abana b'Imana, niyo dutandukaniye. Ntibari abana b'Imana mu buryo twebwe twabaye adopte. Imana barayiharura nk'Imana ikomeye. Bituma Yesu yazarigisha, bagumamwagiriza ngo Yesu umwana w'Imana, ko nta muntu umwe ashobora kubahuka kwitwa umwana w'Imana. Ariko no munsi muri Nouveau Testament betubwira ngo nuko rero abamwakiriye, abamwizeye bose bakamwakira, yaba bashaka gucika abana b'Imana, ngo no batabyawe no kwifuza n'umugore cyangwa n'umugabo, ngo ariko bavyawe n'Imana. Haleluya. Uwavyawe n'Imana ukora yakiriye Kristo, akamwizera mu mutima agahinduka umwana w'Imana. Rero maze kwinjira muri iyo famille royale y'Imana, kubera grand frère wawe ni Yesu. Yesu yarigeze ko ari umwana w'ikinege w'Imana. Uno munsi Yesu ntitumusenga nk'umwana w'ikinege, abantu bagisenga amasengesho ngo umwana w'ikinege w'Imana ngo tubwire ikigongo. Uko siko Bibiliya yigisha, Yesu si umwana w'ikinege w'Imana uno munsi. Yari umwana w'ikinege w'Imana atarapfa ngo azuke. Ariko amaze kuzuka atwita ngo bene se, niko bitubwira mu Baheburayo 2. Atwita bene se, turavukana. Uko twinjiye mu muryango w'Imana, aho Imana yatuvyaje mpwemu yera muri Kristo Yesu, twahindutse abami. Dufise amaraso royal, dufise ADN royal, ufise amaraso y'Imana, ufise zoe y'Imana muri wewe. Iyo zoe y'Imana ari muri wewe igushoboza kwitwa umwami ari mu bwami bw'Imana. Umugira ameme takugize royaume, ukaba n'umwami muri ubwo bwami. Cyo ufise autorité, uraganja kubera Kristo Yesu ari muri wewe. Imana ishimwe cyane. Rero ivyo bintu birakomeye cyane. Birakomeye kubera iki? Bigutahuze kutandukanye na Isirayeli wewe. Utandukanye n'ivy'amategeko y'Abalewi. Abalewi ntibashaka kuvuga Imana ko ari papa wabo, ntibaravyubahuka. N'izina ry'Imana ntibashaka kuryubaka kurivuga, ariko wewe urayivuga. Mwe mu Imana dutakisha ngo Abba Père. Turi abana b'Imana, turi abana Abba Data. Nakazina kubuhize kujya mu daddy, uvuga ati papa muvyeyi nkunda. Kubera iki? Ubwo burenganzira bufise, ugize kuba umwami ukaba n'umuherezi. Uri umuherezi amenta. Nibuke misino rya kera, abaherezi bava mu muryango umwe w'Abalewi
namwe abarewi n'abaherezi bava mu muryango umwe nibo barabaherezi bonyene nta wundi muntu yereme kuba umuherezi ariko uno munsi muri Kristo Yesu ivyo byaramaze gukugwa twese turabaherezi nta murewi akihari munkurikireza mwe muko murankurikira no munsi nta murewi numwe akihari nk'isano rishasha ivyo nibibaho abantu bazo kwigisha kugira ngo nabarewi ngo sisi ni marewi nkunda kumva abantu babikoresha cyane ndashaka Bujumbura naravyumva cyane abavuga butumwe hageze kubigira 10 ashaka ngo mutuzane ngo twebwe bigira 10 ngo sisi ni marewi uzobabwira uti nta murewi akihari umurewi yava mu muryango wa Yakobo yava mu muryango wa Isirayeli twebwe no munsi turi mu muryango wa Kristo umuryango w'Imana turabana bimena ko twavutse bwa kabiri ntitukivyagwa mu muryango w'abarewi basaba bigira 10 twebwe tuva mu muryango wa Kristo wa Yuda utigeze ukora igikorwa cyo guhereza aho n'abaheburayo 7:12 na 13 kuko ibyagazo byahindutse byava mu barewe byarakuweho hazwe ibyagazo cy'amategeko la loi de Jésus ihagaze ku kwizera hamwe n'urukundo nivyo byagazo Yesu yasize bibiri byangorwa ibintu byose kumwe twatugendera byo kugororoka n'ibindi yasize kwizera Imana kwizera Yesu ica kabiri kugendera mu rukundo nivyo bintu yasize rero kwera wahindutse umuherezi uno munsi mu Kristo wese n'umuherezi umukristo wese abaherezi saba pastori gusa sabigisha mu ishengero gusa aba prophet cyangwa evangelist cyane za apotre saba bonye sonye n'abaherezi umuapotre umupasteur nawe n'umuherezi nkuko nawe umuherezi uri umusacrificateur wewe ukora nkurikira uno musire umuherezi w'imisono rishasha ntagitanga ibimazi cyangwa amashikano nkajya batanga imisono rya kera uno musi ufeze muri Kristo atanga ibimazi by'amashimwe yava mu kanwa kiwe niko biri tubwira mu Hebura 13:15 Hébreux 13:15 kandi umuntu no munsi umuhereza muri Kristo atanga umubiri wiwe kimaze cera kizima gihimbara Imana abantu ba 12 umuhereza uno munsi aragirira neza abantu bagowe nk'ikimazi gishimisha Imana ibyo nibyo Bahebura kandi bigisha so urumva tugiye kuraba ibyo umuhereza no munsi atanga uwo muri Kristo aratanga ibimazi y'amashimwe arasenga amatazira nuwaje adosuna ibyo munsi nibyo bimazi Imana ishaka aratanga umubiri wiwe akawuganza nk'ibimazi gishimisha Imana ubyo byose ntibigihagaze muri system ya kera batangisha ibimazi by'ibya 10 n'ibindi bitandukanye no munsi muna kugira ngo umurikigira 10 ngo we ngo numuherezi ariko arakwigisha ikinyoma ariko arakubwira ati wewe utandukanye na jewe pourtant c'est pas vrai uno munsi muri Kristo dutandukane ku ngabire gusa aho twese mu bwami bw'Imana turangana turi abana b'Imana twese turabaherezi twese turi abami twese turi abana bafite ubushobozi muri Kristo twese turabaragana mu bwami bw'Imana twese ico kintu kirakomeye cyane wumve wowe bwa mbere kuri umuherezi none ikibazo cambaza ko twese turabaherezi misano rya kera ko igihugu cyose chazane bigira 10 kigihereza abarewi bagaca batanga dim bagihereza abaherezi none munsi kigira 10 tudugishirane aho ni kibazo kizo n'inyigisho zagezera mu myaka ya 300 zazongera abantu bariko barahindura ishengero inyigisho z'ibinyoma z'idini abantu bagiye bashamo ama systeme yabo mu mubiri wa Kristo kwasho systeme ziboha abantu zibatera ubwoba bivuye ku by'aba bishop n'ibindi ni histoire ndende nashaka kujamo mene datu kurankurikira nashaka utahure neza yuko wewe uno munsi uri umuherezi igihe 10 narimba twogitangisha mu mashengero yacu nibyo cha bisigwa neza yuko mu Kristo wese cyarondera mugenzi wiwe akakimuhereza ko twese turabaherezi twaba turabarewe twese twaba tunabaherezi twese eputa nta murewa kihari tuva mu muryango wa Lewi tuva mu muryango wa Yuda ndazi ko ibintu kumure bishobora kuzazanira abantu bamwe kare mu ntahure siko ndabwe abantu mutange amahera canke ibindi bintu no shaka mutange ibintu muga mu buryo bibira yigisha mubikora ko twese turatanga natanga muganda bikora mutima nezerewe atakana goberewe atagira abantu ubwoba ngo nabarewi ngo twebe ngo turabarewe nkuje nigisha ndabumbisha ngo ndumurewe muteza kumereza amahera none bo baca bayashirana kumurewe yamuhaye yarafise abahereza ashayishira none baca bashirana muri make bari bakwiye kuyakira nimba arabarewi bari bakwiye kuyakira bagaca bayaheza twebwe turaba Kristo twebwe ko turabaherezi baca bayadu umva ni systeme yisi ndazi ko ibintu ku bantu benshi bigoye kwakira sicyo abantu bigisha amashengero ariko nimba uri kuraraba ko ukuri kwija mu ry'Imana usuzume ugende ubihindure Imana ishaka ko abantu mabwira ukuri kandi kuri kwabohora kwemera kwigisha ikinyoma wabonye ko ari kinyoma kwagishindira ukakigumamwe
kukumubwira ngo kubigisha ukuri gashonda n'amayeri y'amajambo ukoresha yandi kugira ngo yiproteje mu nyigisho zawe canke ntugagare yuko hari ibintu utazi nsuguca bugufi cyane muri ndavuga ni umunsi mwabaye ko ndavuga ibintu bitari byo muze munyandikire cyangwa muhamagara ngo ati nuko ibyo bintu sivyo birayigisha nzoca bugufi ndabyandika mbe ndamaze no kugenda kenshi kuri Facebook nihenza ahantu birashaka gushika umuntu yihenda nk'umuntu mugabo ku kino kintu cigira 10 mwicare mwembwe muri ko murigisha cyangwa ko mwigisha ugenda urabe ishengero rya uri kunde nama mvuga ibintu bibiri kuvyeke umuntu yigisha mu ry'Imana utegeza ubwa mbere gukunda abantu wigisha wibuka yuko uzobabazwa uzutanga raporo imbere y'Imana kuvyo wigishije byose icya kabiri uteza kuba kububaha ububaye kuko n'abantu bubashwe imbere y'Imana papa wabo rero turabaherezi turubwami bw'abantu nous sommes un sacerdoce royal itadutandukanye n'abakiriya gihe barabaherezi bisanzwe bari kububwami royaume isanzwe ako twebwe nous sommes un sacerdoce qui a le sang d'un roi dufise amaraso dufise ADN y'umwami Yesu haleluya kirakomeje kintu rero bya 10 turatuvyakira twese no je tumikigira 10 cyarakuweho n'ubuherezi bwa Kristo ikindi cya gatatu avuga ngo ihanga ryera ination sainte twabibonye ibyo mu isano rya kera bari ihanga ryera ako na munsi ihanga ryera se gihugu ca Israel no mubiri wa Kristo nous sommes des saints turabera nous sommes sanctifiés turabera kandi sainte c'est que umuntu aronka apfuye nikinaronka igihavuso bwa kabiri abantu bigisha idini bavuga ngo upfuye ngo aragusengera ugahinduka kubera n'ibiki ucanga bitangaza no ariko muri Kristo turabera kwa Kristo ari uwera tuba muri we twaramwakiriye twakiri ukwera kwiwe ikindi batuvuga tubwira ngo abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije a peculiar people mu Congereza un peuple mis à part turi ubwoko Imana yishiriye iruhande niyo tuma twarejejwe kwezwa bisigura to be set apart être mis à part warashizwe iruhande wewe kuramurikira ukijijwe ibitabo utarakiraga kiza nco bisigura muga waramwakiriye Yesu umutima wawe wewe warabaze kwezwa washize uruhande uri nyegu y'Imana Imana bivuga ngo ugukoze k'abakozi mu mbonero yayo warashizwe iruhande kugira ibinyego y'Imana muri make ukoreshwe Imana igukoresha ivyishaka kwishatse nayishakiye nko kivuga ngo Jesse ngo singiribe ni nk'iyo muzi yawe yaramaze kuyi wawe ni nk'ibyo bintu mfise by'iwawe ni ivy'iwawe bikoresha kwishatse naho ushakiye rero Imana wahinze umwana wayo wahinze inyego yayo wahindukiye umwami n'umuherezi wahindutse sacerdoce royal wahindutse une nation sainte kandi wahindutse un peuple mis à part a peculiar people set apart for God he wants to use you ashaka gukoresha yaragushize iruhande kugira ngo agukoresha ikindi cyanyuma avuga ni abantu b'Imana turabantu b'Imana turabana n'Imana twarabantu b'Imana abantu bikira Israel yarize ko ari abantu b'Imana bonye inshuti babakomera abanyamahanga epo tuno munsi muri Kristo turi mu birumwe turi umuntu umwe hari abanyamahanga abanyisraeli twese turi umwe no munsi turabantu b'Imana ikintu ashaka kivuga ko yari bibiri kimbwira icanyuma abantu bagiriwe imbabazi ngo nta bantu mwarimu ngo cyango nta bantu mwarimu ariko muri abantu b'Imana bashaka kumva ikintu tukwe kwirata nta bantu twarimo turabantu b'Imana biri tubiye ku banyamahanga abanyefese kabiri ngo mwari kwisi mutagira Imana rurema mwari abanyamahanga ku masezerano y'Imana ngo ari ku none kwa mwagiye muri Kristo mwegeje hafi y'Imana n'amaraso ya Kristo amaraso ya Kristo niyo yakugize umuntu w'Imana niyo yakugeje hafi y'Imana ikindi nayo waragiriwe imbabazi warabaye pardonné ibyo abanyisraeli ntibari babibayemo ko tubibayemo kubwo kwizera n'ubuntu bw'Imana bateze gutanga ibimazi n'ibindi nabyo biragagaza ubuntu bw'Imana muno munsi tubikora biciye mu kwizera Yesu Kristo rero mo neza tukurankurikira warabaye umwami n'umuherezi warabaye umuherezi w'Imana nta mure wakibaho muri Kristo mu muri Kristo nta mure wakihari abarewe bari mu muryango wa Israeli uno munsi turi mu muryango w'Imana tuva mu muryango wa Yesu mu muryango wa Yuda twebwe ntitukiva mu muryango wakira ibigira 10 usaba ibigira 10 abo turi mu muryango w'abantu batanga ko Imana yacu n'Imana itanga dutanga n'umunezero dutanga n'urukundo dutanga na passion dutanga na atamana tugobereye ntiwakima so kugira ngo murebe ngo byemere ntusubire kwemera umuntu aguhenda ngo ibigira 10 ngo nibyo kumushira wewe ngo utabitanze bagaca kwakira guhezagira mu mariage bakagira ama lettre de recommandation bakabikwima ngo uraheranye bakubwira ngo uranye bahugisha ama resume église birabaje ko abantu barisha resume muri church ngo wandike ko ngo amaheranye basanga bafite ibitabo by'abantu baheranye ibigira 10 ndabizi ko nabaye amashengero mu myaka myinshi mvuga ubutumwa ngendagenda andi ndayarimo mu marongozi ndabizi
birababaje ko inyigisho ishobora kuganza imitima y'abantu kandi abantu bagaharira bagashwana maze ko n'abantu kuri Facebook defo bashavura bagatukana hari barabanuka ngo ko ndasambara ngo ishengero ngo ndagwanya ngo ishengero ndagwanya ibya 10 yaputa sukuri ndakunda ishengero aho bashaka ko ishengo ndarikunda cyane ndarikunda ngira gusoma nuko nikunda kandi bivuga amajambo yumvikana ndarikunda jalousement nijo tuma ndagyuba naratinya nige niko ndigisha ndavuga nti ikintu cyose nigisha ndabi ijambo ry'Imana cyo rivuga namanduka navuga ijambo bibiri bivuga ikico kintu ko ravuga eski kivuga ndakivuga ko biri kivuga sasa ndakivuga ko itavuga neza guhikuyana nkahindura nkavugisha ijambo ry'Imana rivuga nkakubawe uri kurankurikira nkagukunda kuko ndakugishije ikinyoma maniko ndakwica ikinyoma kirahamura kiratera ubwoba abantu basajishwe n'ibigira 10 aha muri Amerika maze kuja amayibize menshi ugasanga abazungu barahamuwe n'ivyo binyigisho z'ibinyoma abantu bakangishengero kubera atakini tuvuga atari amafaranga gusa bene data Imana ibagire neza urumuherezi wewe nimba urumuherezi rero giya 10 boca kikuzanira mugasoko bikiri no munsi kuri umuherezi utanga amashikanwa y'umubiri wawe ishimo ry'umubiri wawe sacrifice y'umubiri wawe utanga imazi by'umushimwa y'umuntu wawe amashimushima Imana urafasha abagowe cyo tubona mu testament tuzobana mu nyigisho kurikira tuzotanga kwiga kubyerekeye amashikana tutanga kuyiga ko mu nyigisho kurikira nizo tangura nayo ibyiga 10 nzobana yitire zari ukuri kubyerekeye 10 mugabo turabe rero tutangura kuramwe na Paul twemera apôtre de la grâce the apostle of grace turabe ngena avuga kubyerekeye ibigira 10 Paul nta namavuga ibigira 10 twabonye ko bibiri yivuga muri Nouveau Testament ahantu habiri ibyerekeye ibigira 10 muri Matayo no muri Luka 11 Matayo 13:11 Yesu nawe karavuga akabwira abantu hari munsi y'amategeko akiri munsi y'ubuhereze bw'abarewe cashana n'abafarisayo karabatuka nta handi avugira 10 twarabonye kandi avugira 10 muri Hébreux chapitre 7 abaheburayo indwi igice cyose kumbura gisomye baravuga kugira 10 mugabo haraka tweka neza ngena ibigira 10 Abrahamu yagitangiye abarewe hama ku byagezwe bihindutse iyo system yaciye hava uno munsi turabahereze twese rero urumuherezi ugenda uruhuke Imana ikakurongora mpamera kurongora gutanga icyo cyose abwiye 2% yatanga abwiye 20% yatanga abwiye igihumbi no musi nditanga injya n'inka canke nkuko babikora misere ya kera ufise ingero zitanga ufise amaheru yatanga umva ntimushe gusha ibiharuro iyo system y'ibiharuro ni yarimbi kuko ni system ya kera yabuha abantu kabitera imivumo Yesu yagukwiye kumuvumo niyo ko muruhuke ubuntu bw'Imana bugwizo muri mwebwe ngoma ndabibutsa mufise ikibazo mushaka kunyandikira mukambwe uti ibintu niba bavuze ndafise ikibazo ndashima ku bantu maze imisi munyandikira kandi ikindi naco video muzishe kuri YouTube nzozisha kuri YouTube muzisangeho muzikure ko muzishira abantu ma group murimo hari ama group menshi no munsi yigisha mu by'Imana muzibashi nazi nini zishobora kubafasha nuko mugire umunsi mwiza bari ku murango bari mu ijoro ubona bwana bwizo imitima yanyu mwaraheza amen.